iteka bena radio Allah kuzigame ububaho usimbataza ubumenyi mu mibereho abarundi twese dufite igishimo tukwakira iteka bena radio Allah kuzigame ububaho usimbataza ubumenyi mu mibereho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe nitwa Nyandu Salum, haba ndo umuyobozi wa lycée communale Kumibu Makamba. Iri shuri ni shuri rya Kisilamu sous convention musulmane. Iri shuri nkaba ndarirongoye imyaka ndwi. Iri shuri rero ni shuri twaje kurirongora twatora abayobozi Nyanza Lake baca badutuma ko kugira tuze dufashe mu vyerekeye iterambere rya Kisilamu na cyane cyane mu vyerekeye ubumenyi kugira turabe kuntu twohindura ibintu kuri iri shuri. Iri shuri rero twarishitse ko ritamenyesha ibibazo vya leta n'indero itameze neza. Ryari shuri rifise kahise kabi ritavugwa neza mu bategetsi no mu kibano. Icyo twashitse dukora nuko twese duhindura ibintu. Ubwa mbere turagarukana indero y'akanovera kuri iri shuri. Icya kabiri tuca turaba ukuntu twoshiraho imibereho myiza ukumvikana kwiza hagati yaje umuyobozi n'abarimu, kubera byarabonetse yuko uwo twasubiriye hatariho hari ico kitameze neza hagati y'abarimu n'umuyobozi. Icya gatatu twakoze twace turaba ukuntu tushiraho ubumenyi bw'akanovera. Ivyo rero twarabikoze. Tubikoze mu byo twakoze nuko twashizeho ikintu bita salle de sélection, mvuga yuko kirasi cyo kuyungurura aho umunyeshuri yategeza kuyicarana mu gukora ikibazo cyari cyo cyose. Ivyo rero twarabikoze. Hanyuma icyo cyuguzana salle de sélection, ikirasi cyo kuyungurura cyatumye abana benshi bahungira ishuri kubera barabona yuko atamasakanirizo bafise kandi atamwana ashobora kumenya arakabazo gatoya canke kaniniya atize. Nico cyugarukana indero cyaratumye abana benshi bahungira ishuri. Mugabo twe ntivyaduciye intege kubera twa dufise ihangiro twari dufise tutegezwa gushikako. Hanyuma twarakoranye neza n'abarimu, turakorana neza n'abavyeyi b'abana, turanakorana neza n'indongozi zitwara urwego rwa komine mu ndero no mu ntara. Ivyo rero byaratumye iri shuri rihindura isura, rikagira isura nziza. No banka karorero umwaka twashitse ngaho 2014 ushiriho 2015 ishuri ryahora ribijyanyuma ryakiri rimenyesha kujana kwijana. Abana 25 bakoze ikibazo cya leta exeta. 25 baciye bamenya, kandi uyu mwaka twace tuba bambere muri komine, twahora tuba banyuma. Icyo rero nico twagomba gushikiriza. Hanyuma umwaka ukurikira 2015 ushiraho 2016 mu bana 13 bakoze exeta, 12 baramenye exeta. Twamenyesheje ibice 92 n'ibice 3 kwijana. Umwaka ukurikira 2016 ushira 2017 mu bana 13 bakoze exeta, 11 baramenye exeta. Twamenyesheje ibice 84 kwijana. Aha nagomba ndababwire yuko uyu mwaka wa 2015 ushira 2016 twabaye abagatatu muri komine. Uyu mwaka wa 2016 ushira 2017 twabaye abakabiri muri komine. Umwaka vyagoranye gatoya n'umwaka wa 2017 ushira 2018 aho mu bana 22 twamenyesheje abana 5. Mugabo naho nyene uyu mwaka byaragoranye mu ntara yose ya Makamba kubera DP Makamba uyu mwaka ari yabaye ya nyuma. Mugabo ntivyaduciye intege. Umwaka ukurikira 2018 ushira 2019 twace dushiramo inguvu. Mu bana 12 bakoze exeta, 9 barayimenye. Twaba twamenyesheje ibice 75 kwijana. Aha twabaye abagatatu muri komine. Umwaka wa 2019 ushira 2020 mu bana 14 twamenyesheje abana 8, twamenyesheje ibice 57 kwijana. Ni mu mwaka uheze
mugabo naho nyene naho twamesheje ibice 57% muri komine twari dufise ikibanza cya kabiri. Umwaka rero w'ibihumbi 2020 ushira 2021 mu bana 13 bakoze exeta 13 baramenye, bisigura ko twamenyesheje ibice 100%. Urumva rero mu byo twakoze mu guhindura isura iri shuri, twaragerageje kuyihindura isura gushika naho ubu ari shuri izwi neza, izwi kwitangwa ubumenyi bwiza, kandi ari shuri itanga indero nziza, imenyesha n'ibibazo vya leta kubera ntirenga ikibanza cya gatatu cya kane icya mbere. Kuri ubwo rero ivyo nivyo twagomba dushikirize kugira n'abandi batwumva bashobore gufatira akarorero kuri iri shuri ryacu, ari indongozi za Kisilamu zitwumva zimenye yuko uri umukozi ugakora ukaba imboneza ukaja imbere y'abandi, ibintu birashoboka kugira ibintu bishobore kugenda neza. Ni shuri rero ubu rihurumbirwa cyane kubera mu kibano ari mu bategetsi badutwara mu ndero baratanga akarori keza kuri iri shuri, gushika naho abana biguje na kabiri uyu mwaka yarahurumbiwe cyane, gushika naho abana biguje na kabiri. Hariho n'ikiraso cyo muri première économique umfise abana 94, urumva ko ari abana benshi. Naba bamwe naravuze ni ntabwo nkeneye mpagarikiye ngaha, urumva ko ari ikintu bavuga yuko kimeze neza. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Bena, ijwi ry'iterambere n'ubumenyi.